mubonano aho userukira igihugu c'Ubushinwa yari yaje gukezanya n'icobahiro mukuru w'igihugu aheruka kwizerwa akarongora ishirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko, akaba atahura neza yuko arakaryo keza kugira ngo Uburundi bufashe cane cane mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu karere, kuko bubifisemwo uburambe, ariko kabe n'akaryo kugira ngo bateze imbere abene igihugu biciye mu bisata bitandukanye. Baboneye horo bakajya kugira baganire ku bijanye n'imigenderanire iri hagati y'Ubushinwa n'Uburundi. Murazi yuko cane cane mu bisata bikomakomeye nk'uburimyi n'ubworozi hari abahinga abashinwa bari ngaha, bakaba bagiye no gutangura gushiraho imigambi mishasha iri hagati ya leta uko ari zibiri, kugira ngo nk'abarya bahinga bahari mu bijanye no kugwiza igitegwa c'umuceri, baba no mu bisata bitandukanye nk'iki gitegwa gishasha c'ibizinu, abashinwa nabo bavyinjiremo kuko bo barafise ubuhinga butandukanye bashobora gukora, kuko Uburundi nto bugitangura cyane cyane kugwiza iki gitegwa. Ikindi nuko bazobandanya bari gukuntu ibikorwa vyotangura cyane cyane vyaba ivyo kwagura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye canke n'ibindi. Nyincobahiro mukuru w'igihugu rero n'umushitsi bakaba baganiriye ukuntu iyi migenderanire yotera imbere kugira ngo abene bihugu bose babandanye bavyungukiramo, cane cane iyo hageze yuko umwe wese avugira uwundi mu makungu. Murazi yuko rimwe na rimwe hakunda kuba utu canke turiya dusaba yuko haba ubufasha uwundi kugira ngo abantu babandanye babayeho mu cizere gikomeye.